Bonjour bonjour kandi ngarutse kusubira gufashanya namwe strategie nari narigishije ko ariko hari utuntu urabona evolution ya technology tugenda turevuriwa tugenda turongera ko bimwe bimwe bivanye n'ukuntu isi igenda internet cyangwa ubuhinga bwa none bugenda burevuriwa. Okay, no kuvuga rero tugenda turabire hamwe strategie nene nabigishije ariko ngomba gusubiramwo kuko hari utundi tuntu ngomba nagerageje nabonye abagiye barabaza ibibazo ari benshi nabonye habakeneye deséclaircissement nyinshi gusumba uko nari nayikoze kugira batahure gusumba. N'impamvu mpisemo kwisubiramo kugira iyindi akote yijya kugira ushoboye gutahura rwose yahora arashobora kwiraba ugomba gutahura cyane gusumba nawe cyangwa umuntu mushasha iyi yamufasha gutahura ni gute yakoresha smart kite strategy mu nzira zose z'isoko, byaba biko biraduga byaba biko biramanuka agakoreraho akoresheje strategy ya smart kite strategy. Okay, turabire hamwe rero ya strategy twinjire muri Royal Q. Muri Royal Q mwese murayibona murazi yuko mu gusetinga ama strategy duca muri Royal Q. Okay, ndaciye muri Royal Q. Okay, ndaciye muri Royal Q ngiye aha kuri home murabona mwese home nkuko muyibona nko iri. Okay, ngomba ndabikorere kuri coin ariko akorera kuri strategy. Okay, ntibikenewe kubanza kuraba sinyare oya kuko ivyo ukeneye byose barabikwihera. Nuvuga nimba bampaye crypto kanaka nkorera ko sawa ndayifata nkayijya ko nkayikora ngenda beke ngene muyikora utiri uraraba sinyare baguhaye ngene bimeze n'ingene vyifasha. Okay, tuze ngaha turabe ngaha kuri 1 inch. Okay, turabe kwiko ni 1 inch nkuko ugomba wayikora. Okay, ndayifyonzemo 1 inch. Okay, connection zikazirangora muri hangana no kuvuga strategie ya smart kite strategy murabe graphique. Ça c'est le graphique, c'est la courbe y'iri faranga turabiye muri time frame ya 4 heures. Okay, hanyuma ryavuye ino kuri 0,2284 riraza hagimeze nk'iduka iramanuka iraduka iramanuka gushaka kuri 0,15 ubona ryasore riravasa riraduka rigeze kuri 0,1806. Okay, mabona yuko ifaranga rigenda riramanuka ryongera riduka no kuvuga yibonye tuno dukoni twa rouge n'twa verte tukwereka yuko muvema ifaranga ryagiye riragira rouge ryerekana ko ifaranga ryagiye riramanuka, verte naho ryagiye riraduka. Okay, hanyuma tendance ubu ifise ni haussière murabona yikwiva inepfo ikwiragatanda iduga no kuvuga tendance haussière uptrend. Okay, no kuvuga rero strategie yacu ukikoresha ubanza kuraba ndi muri yihe état d'avancement y'ikirito ngiye kugura. Ndi muri yihe urabona aho yari kwiramanuka. Okay, bonaho ikwegereza kuduga ucumenya rero ukuntu bikora ndaje kubasigurira. Okay, tuze ngaha kuri crate nkuko biri uko bisanzwe biri tuze ngaha kandi crate. Okay, tuze ngaha kuri trade settings. Okay, comme d'habitude. Okay, aho twogiye rero ngaha muri manual crate ujuza ngaha muri smart crate. Okay, smart crate. Okay, ugacuza ngaha kuri strategy period ugahindura ukashira 1 shot. Murabizi yuko 1 shot ni kugira iyo commande je kuyikora ishisohoka hanyuma gusubira kuyituma
ari uko wowe bibonye yuko bikenewe canke amafaranga yawe ari libre canke ubonye indi crypto woshobora kurangura. Okay, ushiza ngaho ugahindura kuri cycle ukahashira one shot. Okay, mwabonye nahinduriye usonze ngaha ikikuzana ino ugacuitamwo ico ushaka. Ndashimpitamwo one shot. Okay, cycle murabizi yuko ugumyije logo muri cycle ko ikiguma repete iyo commande idasubira gusohoka ari uko wowe izosubira gusohoka kuyisohoye. Rero isoka iri hehe yo ngaha? Tuje ngaha muri strategy mode ayigomba rero yibwire umutredere wewe ubwoko bwawe uriwe, kutinya floating loss, kutahitinya no kuri moyenne. Okay, aha rero haraguha kwereka amadrop, amatactique ukoresha bivanye n'uriwe. Okay, nimba utinya floating loss. Okay, nimba utinya floating loss ucivuga, utayitinya ukayivuga. Mu gihe uhitinya irangura itevye kugira amafaranga yayakoreshe ari uko coin yakoze cyane vraiment. Hanyuma utayitinya naho irangura kare, igendera irangura bishitse ikadandaza sawa, bishitse amahera gahera yo kuwayihaye iyi coin ikibandanya imanuka nta kibazo kuko wowe ntutinya floating loss uzorindira. Bishitse nindi ya conservative na ni moyenne ni hagati na hagati, ariko itanda kumera nkande nkijya yo gutinya floating loss. Okay, tuze ngaha rero ngaha kuri state ufyondemwo hitemwo uriwe. Okay, urabona ufyonze kuri radical. Okay, hari hinduka nukuvuga take profit ni 1,3. Nukuvuga iyi take profit iyi ntihinduka, ushaka kuyimodifya ngo bikunde. Okay, hanyuma iyi max position nukuvuga ku margin call limit izorangura inshuro ndwi nzorenza iyi uyikoresha ubizi kutarenza inshuro ndwi, niko imeze niko ikoze. Okay, hanyuma irafise akantu ka robotique, umva ni robotique nyene urabona kwibwira uriho gusa ibindi byose byikorera ni ibintu atari bimwe twahasetinga muri manual create. Aha muri smart create ico byikorera uvuze uriwe gusa. Hanyuma aha kuri face buy in amount ikiri modifiable ushaka kumodifya. Okay, hanyuma ahandi ntashaka kumodifya ni multiple. Aha kuri multiple ushaka kumodifya ukavuga 1, ukavuga 3, ukavuga 1,5, ukavuga 1,7, 1,8 ico ugomba cose. Ugashobora no kugira no kugira 0,5 byose biraguha resultat. Ugashobora ngina amahera cyangwa kugenda robije kugendera yakoresha ugacuitamwo ico ubona kikoroheye techo ko ico ubona cyo bameye bivanye n'iki n'umutrader bwo kurimwo uburiwe. Okay, aha ikikwereka rero aha kuri show. Okay, ikikwereka nimba first buy in amount ugize 12 uhagumiza ko multiple ari 2 cyo kugendera guzana kabiri. Mureba na kugenda guzana kabiri gushikino uzosabwa umutaye wa 1,500. Kandi ngaha murabona amadrope ni makeya uteranije n'amadrope amatactique 3,5 plus 4 c'est combien? 7,5 plus 4 11,5 15,5 19,5 23,5 29,5. Donc vous voyez c'est 29,5%. Il y a une tactique drop. Okay, nous vous first call uko coin isoko 3,5% robuto changura iranguze 24 iranguze 12 fois 2. Okay, iswe uko 4% je ifatiye indi position irangure ariko bishise ntiki imanuka cyanza kuduga ico dandaza iyo position iswe kumanuka irangura iduzi ikatandaza ibanje kumanuka gusika manuka izagenda irangura no kuvuga igenda iritwara uko isoko iri kuritwara ugukorera no travail no kuri bikwanza cyane rero irokyo. Okay, mana mugana madrop ni matoya no kuvuga uri wa wundi udatinya floating loss. Idatinya floating loss kubera nako madrop ari matoya aho buruma radical.
ntutinya floating loss. Okay, ikiguha amadrope matoya, mwumvise iyo sokra, ntutinya floating loss, ikiguha amadrope matoya. Niyo ukorera margin call uzi kutinya floating loss, ushike amadrope manini ufu muhera ngaha kuzambere ugenda uragira amadrope mato umugabo ukagenda uragura n'inyuma kugira amaya ntizo yaheze yose ngo yashyire mu isoko hama ubu utari kwaronka amahera kubera habaye floating loss ndende coin yakoze cyane. Ni ukuvuga sokre iri ngaha ku madrope. Okay, ku matactique plus ugira mato plus coin ikorotse cyane iharenga amahera yose gace yakoresha kayaheza gakisigara irindiriye yuko isa bikaduka bikaza bikagera aho yahereje kurangura inshuro ya nyuma. Ni ukuvuga turi muri radicale, murabona ngaha turi muri radicale. Okay, nge dushire muri conservative. Murabona turi muri conservative. Okay, turaje murabe ano madrope ngena ngana. Murabe ngaha ano madrope kuna changana. Okay, 9 plus 5,5, 13,5, 19,5, 29,5, 29,5, 44,5, ma 62. Okay, 62%. Okay, kare gitwaye muri stidi muri radicale, gitwaye muri radicale unari muri conservative. Muri conservative amadrope angana na 62%. Urumva ni menshi gusumba iriya. No kuvuga uratinya floating loss, ugomba izoranga witevye kandi ranguza amahera make amahera ntiyahereze yose mu isoko ngo haye makoini mandanye imanuka itayikwirarangura. Okay, ishikima cumva ngaha. No kuvuga amatactique ni menshi, ni manini mu ncamake. Si menshi kuko byose ntibirenza ndwi amakoro indwi, ariko ni manini. Okay, tuje kuraba naho kuri umva turi muri conservative. Okay, tuje muri steady naho turaba. Okay, muri steady murabona ngaha twemeje muri steady. Okay, murabe ano madrope nangena ngana, ano madrope kuna ngana. Okay, 3,5 plus 4, 7,5, 12, 17,2, 25 points, 35 points, 40 combien. Okay, ma 47 points. Okay, on est conservative ari yabaye niniya. No kuvuga utinya floating loss ucukorera muri conservative niyo ari niniya cyane, ifise amadrope manini. Udatinya naho udatinya cyane, uvuga je sintinya cyane vraiment ushira muri steady. Okay, utinya cyane floating loss naho oya conservative no unatinya floating loss. Mwayibonye yuko ibyo ari bikwereka conservative shigwa amadrope manini. Plus igwa manini plus ushobonye yuko utinya floating loss kandi c'est bon nta kibazo. Okay, hanyuma igwa amadrope mato ntutinya floating loss. Okay, nkuko ushobora kubihindura ukaza ngaha aha naho tuko tuva ku madrope. Ubu naho tuje ku mitahe mwamaze kubona umwe wese yamaze kwikarifya aho yotumbera ico yihinduriramwe. Okay, tuje rero ku mitahe ngaha naho bivaye no mutahe office. Urabona ngaha mugumije ibi bihari bisaba yuko ufise 1536 USDT ubwishobora gukoresha ino strategy. Okay, ariko bashaka kubihindura kugira modify ngaha kuri Facebook buy amount no kuri multiple. Okay, Facebook buy amount fata fisa nk'umutahe nka 100 USDT, fisa 100 USDT kugira ngo yapata neza cinza ngaha nkagabanya nkagira nka 1,5. Okay, urabona aha ngize 1,5 izonsaba 1708. Okay, ngire nka 0,5. Okay, ikikwereka yuko first buy amount izokosha $50. Coin kose 3,5% izochiranguza 50 USDT.
coin isuye gukora 4% duca isubiranguze 25 USD izo yiko yakura muri aya 100 wa mutaye wawe wategura okay hanyuma inshuro ya gatatu coin ikoze 4,5% dushiranguza 12 komusa gushika aho izo inshuro ya nyuma izoranguza 0,7 murabona ino strategy ni nziza cyane bivanye mutaha office irakurangurira kandi neza bivanye n'umutrader uriwe urashiramwo amadrop manini canke matoya bivanye n'ingene isoko imeze washobora kugira amadrop matoya canke manini iyo ubonye isoko iri kwiramanuka uzokwamugira amadrop manini iyo ubonye isoko iri kwiraduga ugomba kugira amadrop mato nta kibazo okay imisi yose kwa muzi ko umutrader ategeza kwihanganira isoko kubera ntashobora kuyiprograma nkuko ashatse ngo bikunde iri program ko ishatse iri sifi ko wasetinze ibintu neza okay